bana yeye kenshi unagutari hanze y'urugo rwawe wanuze yewe mwe amka kwanza hapa amka kwanza hapa msikayelewa utaongezaga tena kutania na mtoto wangu kandi exactly byakabe byarakoze basi nundi muntu nari kubitahura mani koresha umwanya arabizi neza yuko umuhungu wanje jewe arizo ntege nke zanje zonyene ziba hano kuri inosi utaongezaga tena kutania na mtoto wangu yo reka ndamufasha amazi toka hiyo unapiga ngo toka hiyo toka hiyo toka yakaba rundi muntu jewe nari kumwihanganira man lakini wowe urabizi neza yuko umungo wanje jewe ari ntege nkizanje hamukacuza wasama ngaho nya warofawe sasa rero y'inyabanete nini iyo baneta ni payback wa munsi ndiko ntereta mama gishaho waranyatatse ndiko ndamuproposa warofawe unyicira mood waranyiciye mood ndiko ndaproposa ucuranyataka mwizo suraniga uyanu ntanguri inyuma kwaduri n'ikigwari sasa rero je umuntu ankoreye ikibi je namukoreye ikibi kirenze kandi umuntu ankoreye iciza ndamukorera ikirenze nyene so ubwo rero next time ibintu byose muzamuratekereza kuza murakora canke mukinagisha umuhungu wanje muze mumushire kure we Hakim reka kwigira umwana mwiza stone bro ekaye wowe kintu cingenzi ngabo byanga bikunda wose ngamwa mwiratira ya nama views agomeza kwija ko nta kuntu uno mujini umukorege wawe avu niko nampiga ko noshata dalili hata moja kumusaidia yani maana yini na consegra tubona wajinga nani ngo wanakwitayeho ako Joaze anapatia samani kamera ivyo bavuga ngo amagara rutamajana wo rutahora ikimana fuck off man that's not true, bro. That's young. Bro. Real life. God will easy me that man you can do anything that I hope. But for my son. So big. Undi mwana nikora kubaza cyane. Hey, what's up, buddy? What's going on? I'm King the Prince OG kabisa. Rero guys, jewe murabitsi. Kenshi bampaye aka location. Simeba kuza just on ile telefone yambwira ati akimuri hehe. Mvuga ndi home, avuga ingo kwakoresha umwanya. Kandi murabitsi kubakoresha umwanya yiwe umwana wiwe ntibari bwabonane. Nanje murabizi guys, rero urumva wangiye hose ntwaranaga kamera. Aha rero ndi Yango murahabona mu micungara ari imyumbati bibigoti mwana mubibona ahantu niho kwakoresha umwana dusa so rero sinogena direct nakije kamera you know nibo bitahura fresh gusa this is what it is buddy content simpusha urupfa so yeah so guys kama mnavona hapa ndo kwa kushimanya sasa jereka ninjire ndakese uwa Stone. What's up, man? Stone nibiki imani ndakese ariko muje ameze nkuko ndake. Boko ndagufasha umwanya kwanza kugira ngo ushike. Oya man, bizi ko ibintu bya déplacement bigoye. Kore vipi man? Sujya kure. Hapo ntabwo twaje muri Stone. Ibintu bimwe man like just be serious, bro. Stone. Nipe mic hapa ni lazima kwani watafsiria watu vizuri sana Waswahili. Unaona? Toa fuyo hapo. Nashikisha urofa hapo.
Unasema ngo ni bitu gani? Ukubaza ngo ni biki? Ugiye mwaza mugashika mu rugo rw'umuntu, urugo rutahamwe umugabo, mugashika mufata umwana w'umuntu, mugafata mukamutwara. Mwaye mwumva gite ko bishimishije cyane. Ahubwo usa kubabara gusa. Usa kubabara, urazi icyo bita ikofi ry'amazi. Ushenda koga mu maji hivi afu unafa unaanguka mu piscine ulianzia tumbo. Jewe cyose namanda bivuga. Jewe nabajya abantu banuka ngo je ndimbwa sinzi biki ibyo ndavyihanganira. Umwana umuntu wese agerageza gitse nyine je gusatira umwana wanje. Man je umwana wanje narinzi narose umwana narahavye. Narinzi ko ndi ngumba. Mugocha muza mukasamira apeti yangu ku mwana w'umuntu. Mukaza kwasamira. Mboro ko asema stop. Shira kamera none hasi uze. Teka kamera chini uone. Na kuivunja ndaivunja usitaki kunitania mimi hapa. No kwivuna ndanayivuno nayimena. Wewe kubeki warete. Ahubwo reka ndakubika ikintu kimwe wakimwe. Burya rero nani wewe ndo mubaya sana. Ni wowe uri mubi cyane ahubwo kurutakoresha umwanya. Kubera ko ni wowe ufata amashusho kugira ngo ibintu bikajagise nyine na boro hagaragara. Mana nari uburenganzira bwo kumufata uno muji nkamwikorera ibyo shaka byose jewe nkataha. Umva nkataha. Akini zari kasema umuhimbiri kugira ngo isi ndanamuhereza isomo. Ata kisho tena songize tena kuwa na tania na muni. Kurumba. Mana ujya mwana je namushatse ndabishare namunose ndamushaka. Kandi umuntu wese yogerageza kunkora ikintu cyari cyo cyose kibi nukuje rero no cihanganira ariko gutekereza ku mwana wanje kandi na Prisman mu rugo rw'umuntu mu rugo rw'umuntu urazigima umuntu yamaze ego nukuri kw'Imana icamera mbere kwanza umwungu wanje nani ubwo ashobora kuryama ngo yajume atuje je nahari amari misi mu gahinga avuga se ngo akora babara ukumvuga bene bo vy'ububabare bashaka kumutwara kwa muganga bakamuvura bigahera bitanguje umwana wanje mwamuteye inimba naje mwane inimba kandi nimba ugira ngo ikiri vyune bisaba umwanya muneni ya sana mwabarofa mwe amka kwanza hapa msikayiriwe utaongezaga tena kutania na mtoto wangu kandi exactly byakabe byarakoze basi nundi muntu nari kubitahura mani koresha umwanya arabizi neza yuko umuhungu wanje jewe arizo ntege nke zanje zonyene ziba hano kuri inosi utaongezaga tena kutania na mtoto wangu yo reka ndamufasha amazi toka hiyo unapiga ngo toka hiyo toka hiyo toka yakaba rundi muntu jewe nari kumwihanganira man lakini wowe urabizi neza yuko umungo wanje jewe ari ntege nkizanje hamukacuza wasama ngaho onya warofawe sasa rero yinyabanete nini iyo baneta ni payback wa munsi ndiko ntereta mama gishaho waranyatatse ndiko ndamupropoza warofawe unyicira mudi waranyiciye mudi ndiko ndapropoza ucuranyataka mwizo suraniga uyanu ntanguriye inyuma kwaduri nikigwari sasa rero je umuntu ankoreye ikibi je namukoreye ikibi kirenze kandi umuntu ankoreye iciza ndamukorera ikirenze nyene so ubwo rero next time ibintu byose muza muratekereza kuza murakora canke mukinagisha umuhungu wanje muze mumushire kure we Hakimu Deka kwigira umwana mwiza stone bro ekaye wakintu cingenzi ngabo vyanga bikunda wose ngamwa mwiratira yana ma views agomeza kwija ko nta kuntu uno mujini umukorege wawe avu niko nampiga uko noshata dalila hata moja kumusaidia yani maana hii na consegra tu bana wajingana ngo wanakwitayeho ako Joaze anapatia samani kamera ivyo bavuga ngo amagara rutamajana wo rutahura ikimana fuck off man that's not true, bro. That's no. Real life.
kandi urabizi neza mwana yuko I can't do anything that I go bari for my son undi mwana nikora kubaza cyane bana yini byinshi nikubona unagutari hanze y'urugo rwawe wanuze yewe kimwe ku kindi mane yasanze wanje tuko yasanze wanje ndagusanze wiwe ama bantu rero ni munchira urubanza nkuko muzazwe muruncira. That's not true, bro. Like that's not true, right? Like not true, bro. Like man, break ngao kicho man. Man. Bro. Man, that's so crazy, bro. Unajua kitu kimoja kwanza? Bro. Unajua kitu? Nakaja kamoto kiwe. Ni antwari umwana. Je sinokina kuri gi canke gaera uko ndaza agaciro k'umwana. Kaja kamoto kiwe. Uza kurangiza kumwugurura nagatwaye. Oya nukiri kibazo image yawe iraguma neza nk'ibyo ushaka. Nyene. Nimba kubirikira kubona biragusha. Niba biragusha. Nunda stone kandi stone ibintu nakesiri. Mwe kandi hari ibintu bimwe muhora mukora ndake. Dukora. Uyo natuma bibaninde si wewe. Namoto akira ireba. Just shora gukina n'umwana. Stone stop bro. Oh yeah, ha stone ndake. Stone, oh yeah man, non io Stone. Man bro, like that's crazy bro, like asa ya mambo yataishiaje sasa mzee? Kodi. None mani we na Stone ndakesere mwe ibintu byanye bizoherera hehe bro? None ubona mwenga we kandi ngoma ndakubwira bro, like man. Ibi bintu nga Stone ni yaza bitakuwa birefu. None ngaha unaona mambo yanakuaje? Bro, like none wari bana ngore yuko kujya mu jiyo hebo umwana nyene uko nyene wiwe bro, like I know mwana mutanze mugabe ikintu hamugigoreye bro. Naho bawewe na wewe bro cyo kintu wari kutegereza kuri venginga bro. Nira akamoto yagatwara. Moto amepita nako kweli, kwa hiyo yapo si usiki. Telefona kandi kuri kamera ya hai. Mutoni ali ateye ikamba ndakese. Ega wari gwaguhomoye ndakese. Tiraba wichere none ndakese. Man. Era wapo kuchara fresh nga. Unajua muda mwingine sometimes tunatania bro. Wewe ni mfreeze ni like makina raza ngene ni mama ngina hata bro kama utafu turegea kwa. Mani yatwara basa kamoto kandi kandi. Ara vuba ngana kese ni ngozi yakuriye bro. Ninga itakuwaje sasa mjama? Mimi mzoni chana mwana mnasema. Usikwenda kuyangwe. Hii story ni hata kesi itakuwa matatizo. Bro, na mwana wajum nana Mungu tayari. Njikuja. Oh. Mimi useye hasa nini? Mwingine wote vijana wakapatikana kuifahamu mkuu sige hizo ndake. Jana mama gitu zikala patikana kuifahamu kweli. Man je kaenda kuanda kushika ndani nyenye. Mwana wewe wenda kenda mamu nakubwira ati yarazi kazoba ingomba bro. Wewe nawe turatarukira gome. Guys. We fresh. Chere kache ndabane no mu telefone mama gi.
So guys, this is what it is, bro. Like ibintu nyene bisigaye atari vyiza ghost, to be honest. Like umusaka image murakabona, that's me myself. Stone rero je kurushimana gumye ndamubwira kuva kare mu ibintu Stone nta muntu yavyaye bro ahudumiye umwana wiwe, naho umwana badashobora kumurera bro. Umwana n'umwana azovamwe ibintu birefu umuntu. So jamaa kuelewa icabaye nico mwakibonye. Murakoze cyane na Kim the Prince, bizokurikirana ndazi muzobimenya. Ciao ciao.